nayo mahera zigaranye n'ukuri uyajimavuye ku mutima je bari banyangiye ko ndakunda gukora mu ntoki iyi niyo kado wari wantege ego n'ukuri bw'Imana oya niyarayo unarimvize neza wari usangaye. Reka ndagushimire we wamaze kuduhitamo ku makuru tugenda tuguhereza buri munsi. Uyu munsi twahisemo kubasangiza amakuru atandukanye yatanguriye ino ndwi muri kino kiganiro twise Trending in Town. Nitwa Didman Pro. Uyu munsi tukaba twahisemo kugaruka ku muririmbyi B, Alvin Smith hamwe na B-Face on the floor. B ku munsi w'ejo yarasangije amafoto abamukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, amafoto yanezereje abatari bake. N'amafoto yerekana umuririmbyi ari kumwe n'umugwi Music ugizwe n'imisoro ibiri. Bakaba abaririmbyi atagiye kinini giheze batanguye umuziki, aho bafise indirimbo yabo nshasha ikunzwe bise umufana bakoranye na Alvin Smith. Babicishije kuri page yiwe ya Facebook akaba yagize ati umuziki wacu urakeneye amaraso mashasha kuruta, nico gituma twokomeza twese hamwe kuvyara abana bashasha. Aba bitwa Music bandika ahantu muri ntibate. Akaba asa n'uri kashigikira cyane urwaruka rushasha mu muziki nkuko mumaze imisi mubibona. Mu gihe umuririmbyi B-Face yari asanzwe afise igiteramo ku munsi wa gatanu ahitwa Samuel's Hotel na bagenzi we Mokens na Meto Brown, harabaye ibyatangaje benshi. Uyu munsi B-Face akaba yashize ku mugaragara ka video kafashwe ari kumwe n'umusore yahuye n'ibibazo bikomeye kugira mukore mu minwe. Azwi ku izina rya Edward, umusore yacumukuriye muri ico giteramo. Mu gihe yaraje kuraba B-Face byabaye ikibazo kugira yinjire muri ico kibanza kuko yankiwe kwinjira ngo nuko yambaye nabi. Uwo musore akaba yaragabiye amafaranga B-Face yarasigaranye yose, maze B-Face arayamusubiza ndetse amwongerereza n'ayandi. Iyi ikaba ari inkuru yakoze ku mutima benshi. B-Face ati Edward Imana imuhezagire cyane, umufana wanje wese akunda ibikorwa vyanje, Imana imurinda agasuzuguro. Vuga uti amen nimbura umufana wanje wo ku mutima. Yongeye ati ariko vyarangiye ndamutwengeje, yatashe ishavu ryaheze nubwo yo batameze uko mubishaka. Mumwubahe uko ari kose, umugani wiwe nta wabivukanye. nayo mahera zigaranye n'ukuri uyajimavuye ku mutima je bari banyangiye ko ndakunda gukora mu ntoki iyi niyo kado wari wantege ego n'ukuri bw'Imana oya niyarayo unarimvize neza wari usangaye. je narimvize 17 ndaguha yandi basi akongereze content c'est quoi ça c'est quoi c'est 17 minutes 20 20. wow basi mwana n'umusekirite birazi uraryohe ni mudufotora bati bagafotora se telefone ari kumudemvize telefone ya mutuje kimeguza muri wayo Zoiro nk'amatiyofone. nakomere bitanu Nakwemere bitanu. agomba B-Face gusa zondona na kabiyo jondi ninde muri aba yavutse yambaye impuzu muri aba mwebwe muri mwebwe bari bakoranye yego nambaye nabi ngo nani phone mvize ngo kuyifotoza nawe je n'ukuri kw'Imana je nibaze rero mvume banyica bazi nibavume banyica bazi je bazi mbanyica mve bazi none je mugara bataryohewe bari banyanyiye je bari banyanyiye. witwa nde nawe? Je nitwa Edward. akiri ibirato byawe yagira none yandi mahera B-Face urayambaye no mu je mugure nayanzigaranye ayo urayambaye je narije na aja N'umubabaro mwinshi Alvin Smith yabajije impamvu abarundi banse kuraba indirimbo tamu y'umwigeme ariko arafasha Tasha Oda.
Alvin Smith akavuga ko adatahura impamvu abarundi bari gufata mineneko ibikorwa vy'uyu mwigeme kandi afise impano. Alvin Smith ati muri abana babi kandi mubimenye nzoguma ndabidogera. Mzuri unangaza gizani. Sha abantu mufise ibyo mwikundira none mumbwire gituma iyi ndirimbo mutariko murayiraba bikwiriye indirimbo ziza nk'iyi vraiment la chanson comme serera comment est-ce que ushobora kumbwira yuko utararaba indirimbo yitwa Tamba Tasha Oda? Okay, dizo wasi ko muri weekend, okay turatahura weekend yabaye ndende, ushobora kuba wasumye cyangwa wasumwe, ushobora kuba ari mu bindi, ushobora tumasengesha mu bindi, ariko no musi turi Monday. Mbwira rezo imwe ishobora gutuma wewe utaja kuri YouTube kuraba indirimbo ya Tasha Oda. Look the girl. Look. Bombo clat, brother. Bombo clat. Look. Raba umwana. Ahe. Video ni ziza. King video ni mwiza. Nyene indirimbo ni mwiza. Jalousie ya makambo. Ntiwibagire kugira icyo uvuze kuri aya makuru. Hama wibuke kuraba ko wajeje kudufollowinga ku mbuga zitandukanye kugira twese tugumane ku mwanya.